hama ngaha bishobotse tubikora n'ibiteramo no ngaha iwacu ni Dubai kandi tubananye tubakundisha iby'iwacu. Mkombozi, bon voyage. Bon voyage. Merci sana kweli. Nasha uje ndibuye nibuye ari gihe riva ngare kagena muri Kongo. Arawa kungomani bakunda kuza gutora amabuye y'u Burundi ajya mu Gatumba. Bakajabuka imbibe. Nane jewe nije ntojabuka. Ni chambe yaragikoze vraiment félicitations guma ndakikubwira. Asante sana. Cyangwa warayiteye nawe. Wapi? Kuvuga indirimbo inda yawe. Cyangwa warayiteye. Ni true story ikibondo kimukoboneka. Niki? True story. Yes, it's true story now. It's based on true story kubera burya none cyaho numugisha kandi je kindi naco nababwire ikindi naco cy'umwaka ni kuronka ikibondo sabo bafite umutima mubi nabonye ne ugira ngo bagenda bako bagenda nabonye arabo bashika ni ya system ni ya urumva ni ya system yabo bavuze ati iby'iwacu Jensha mbona hafi samples je ko Afrika nanuze na inda yawe baguma ndukira ama screenshot we ko barazishiramwo cyangwa bazishiramwo abantu bajya usanga ari Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndakuramukije Lucifer. Salama tonto. Amuni bita Pablo Tiken. Yo, salama. Bimeze gute muri rusangi? Turashima Imana tumeze neza. Ndi kumwe na Hasta. Yeyo. Ibintu bimeze neza. Mkombozi. Yes. Wamubonye Pablo nyene inzu? Namubonye kwenye n'inzu. Munsi ya nyakiriwe yangikori we yaravuye gupanga acaca amaformire nawe dusanga inzu dufise ku isi ari kaburi ya mbere ni yanyuma ufite indirimbo shasha Pablo Tiken njye ndirimbo isiguriye muri rusange indirimbo gacererenge indirimbo shasha yitwa gacere harimo ibintu by'intambo zariye makamba ko bantuze kubera ndumurundi indirimbo yanje yose imisho ya mirimwe akanuka kakabijya ko mu Burundi indirimbo yitwa gacererenge bisigura gatambe kanyukure wabona bamukombozi bahimvye gwago makamba sana gacererenga sana kabisa turabacererengayi ari kintu namubajije kare ndamubwira atoke Pablo Tiken yari agakofera ari kintu namubajije Pablo Tiken kare ndamubwira asoranya abantu benshi muri sana Bface na Mukombozi ariko Mukombozi ntagira amahirwe yo kumutwara nkuko watwaye Bface bimeze gute muri rusange ukibaje jewe oya azoza uratse ko bavuga ngo bakunze niba rera mu bindi Mukombozi ubona asa n'uwagaga oya Mukombozi azoza mugabo urumva ubu yarigiye usanga 2023 nawe ni wagiye kuza kugira rimwe none efaka iyo ndege tugiye tuyuzuze aga passport kari ready jewe mutayaje passport usankara hejuru y'umusego jewe kweli aho karara kweli nigisuma naho cyoza nacyo meri nicho ashika kabisa Pablo imigambi ufite muri 2023 ni gukora akazi kenshi imiziki myinshi ku bakunzi ndabasohorera imiziki myinshi tugeze ibiteramo Dubai dukora ibiteramo tunakunda ivy'iwacu Dubai bishobo turi muri ya ntambara y'ivy'iwacu ivy'iwacu hama ngaha bishobotse tubikora n'ibiteramo no ngaha iwacu ni Dubai kandi tubananye tubakundisha iby'iwacu Mkombozi, bon voyage. Bon voyage. Merci sana kweli. Nasha uje ndibuye nibuye ari gihe
rivangare kagena muri Kongo. Araho kungomani bakunda kuza gutora amabuye y'u Burundi ajya mu gatumba. Bakajya buka imbibe. None jewe nije ntojabuka. Kaba kabaye. Migambi imigambi ni nta yindi muzotwongera na Pablo Tiken canke bimeze gute? Turapfa. Turacakora muzobibona. Muzobibona uko tubabwiye mucya mudusaba n'itariki nico kibazo cyanyu. Togi na titre ya dusaba. Imigambi nuko 2023 ya numwaka w'intsinzi wo kwishurwa umwimbo wo kwimbura. Hari kumwene uyu mwaka ugiye gutangura abantu baguma bavuga ngo numwaka wo kwimbura w'imigisha. No ari abantu bavuga kubera tunyene babona amatariki umwaka niki but nibagenda spirituel bafa kugenda gusa umwaka jewe kumbe n'ubwanwa gusa bwiyongeye nta mugambi numwe wongerekanye. So je nibaza yuko icyambe na mbere truwa uraba kwanza truwa ni nomero nini ya cyane muri spiritualite sana. Ni icyambe na mbere ni no mu muryango ni papa mama n'abana ubona tugiye mu ya butatu spirituel Trinité tugiye mu gihugu cyacu Burundi twebwe abarundi turuwa ni nomero nini ya cyane kuri twebwe kwanza twizera mu bumwe ibikorwa n'amajambere idarapo ryacu ifise kuri zitatu inyenyeri zitatu ya so je nibaza yuko ni nomero y'intsinzi no mu biharuro bamuharura rimwe kabiri gatatu yiruka sadi mu mwanya wo kwerekana sasa icyo ufise. So iki ni gihe cyo kwerekana icyo dufise kandi tugiye kukimbura ko sana. Je mwitegeko byinshi kweri cyane indimbo zibatangaza. Ni chambe waragikoze vraiment félicitations guma ndakikubwira. Asante sana. Cyangwa warayiteye nawe. Wapi? Kuvuga indirimbo inda yawe. Cyangwa warayiteye. Je ni true story ikibondo kimukoboneka. Niki? True story. Just true story na. Is based on true story kubera burya buzima bushikira benshi cyane. Pablo we nijya ushikiye bijya. Namwigize gutera inda utaragira Maria. Daranshikiye. Sasa nona kwa true story. Daranshikiye kandi. Cyo umva kwa true story. Kandi nubu niwe tukiri kumwe. Niwe mukiri kumwe. Ikibazo nukucya. Uziki nimba seriye. Kandi na mukombozi nibaza ko nawe ne bishitse none cyaho n'umugisha kandi je kindi nacyo nababwire ikindi nacyo cy'umwaka ni kuronka ikibondo mubyumve kubera jewe sinoba nteri imbuto kwipave ncyubwenge nk'uko ntegerezwa kuraba ibimera kugira ngo nanjye ko nadinakurikizwe umwaka afise 12 ans ubu batakurikizwa kwe hari hageze mufo sana. Muziki diaspora cyangwa abarinzi muri diaspora uweho bimeze gute? Bimeze neza jewe ndakora umuziki donc uri korera ba MT wewe ba dojo nubwo mgado we agomba akitswe agomba kuririmba gospel sinzi badukanye na ba MT mu Rwanda ngiro cyo bibona none kumbe baracumura cyane hariye. Je nibaza ikintu kimwe ifo kintu kimwe tuza kumenya Imana ari ibintu bibiri ituzigako kuyininahaza kuyiha amashimwe kuyivuga neza stadiri Imana kuyishira hejuru kayivuga neza mu bantu kiyemeza ikindi kigira kabini kuyikorera. Urabona par exemple nk'indirimbo nye n'inzu ariko twego turayikorera twakoreye Imana twabwiye abantu benshi sinibaza yuko hari ubusatani twe dukora cyane mwenye abantu babona yuko umengo twe twatakaye nibaciye biki impano nivyo byica impano z'abana bacu bari mu madini ugasanga umwana ari mu idini afise ibyo yiza arazi kuririmba agize mariage naririmbiye umusheri wiwe kandi amajambo kumubwira ndagukunda uri mwiza yabimubwiye none kubirimba niyo cyo kibi cyaha
none pasiteri we nabwira umusheri wiwe jewe kabisa Imana yakumpaye akuye muri Yohani kigabane ca ujenca numva umutima wa iyo ndakubonye numva amahoro n'icyo ni icyaha none tubiririmbye niyo bica biba nabi none nibaza yuko hari inshingano zacu Imana yaduhaye tuza kuzikora ya mbere ni kwininahaza icya kabiri ni kuyikorera icya gatatu ni kuyigendera kubera ushobora kuyikorera utayigenderako so je nibaza yuko sinzi icyo bakizwa hari igihe usanga baragenda mu madayimoni kugira ngo baririmbe iyo yasubije numva baragenda mu madayimoni kugira ngo baririmbe nimba ugiye ku madayimoni kugira ngo Imana yikura yibangikanya n'iyindi mu makosa icyo cyo cyihana ariko na hariya muri gospel ugiye bitwaye nuzohindura umudiho udahinduye iyo ngeso yo kubangikanya Imana ni sawa ariko Eko Pablo Dubai mwarakira abarimvyi benshi biba bimeze gute hariya ubuzima baba barimwo ya nka wewe nk'umu ambassadeur w'abaririmbyi i Dubai nka jewe nk'umu ambassadeur w'abaririmbyi hariya wo mu Burundi mba ndi hariya hari abaririmbyi benshi bagiye baza muri Dubai hariho abaje ndabifisemo ruhara hakaba n'abandi baza batumwe ko n'ibindi bintu gasanga sindabirimwo cyane ariko ukabona nategereza kuhaba kenshi kuko kugira ngo mfate ndabukuno baririmbyi bagenzi banje abarundi bafashwe kuntu bariko barabaho kuko urazi nka kenshi nkabagiye baba bitumye ko bari abantu bari muri business sasa riyo bari muri business mu kuntu bafata abaririmbyi kuntu bakira baba bafite amalimite bakorera ko kugira ngo bagabanye ama dépenses rero gacusanga rero umuririmbyi haruho ukuntu utuntu tumwe mbona ko tutategereza kugenda kujya nanje rero ngacanza nka completa navuga ati no ibintu byategeza kugenda uku nubwo bakugiriye uku reka agenda bigira uku ibintu nk'ivyo kugira ngo umuririmbyi agumana agateka kiwe ibintu nk'ivyo nyene urabona ko nyene bakigwa cyane na Mukombozi niyagira amahirwe bizogenda neza iyo ya Mukombozi n'ibindi bindi deja aje niyoza ntabitse canke n'umuntu wanje numva Mukombozi wewe urumva ni hari iciyongera ko kubandi nisico kimwe n'abandi hariho kabijya kaba gahari nk'umurinzi mu diaspora ca kintu wa mugambi turiko dukunda ivyo wacu woba bavuze iryo jambo uribona gute muri rusange nivyo je umuntu aba contre ico kintu ahubwo sishobora kumwumva none udakunze ivyo wacu wokunda ivyahe ko natwebwe niyo turi hariya mu bindi bihugu tubamwo kubera ko tutaba turabaho twama tugira ku marimite iminsi yose ahantu hose mu bihugu byose ibyabo nivyo biri priorite nivyo biza imbere niko bimeze dukunda ibyacu gusumba ibindi bintu byose ibindi bikaza mu nyuma n'ahandi niyo ma principe bagirako ninaco gituma ubona kenshi bashika ku ma objectif yabo kuko ivyabo biza imbere Lucifer Chena kunda gukwikana mingu urikora kwikirana cyane abana usanga bari mu ishuri baguma bemiza umutwe ariko mu nyuma ati ja kuruba je mba ndiyo ndaze ko tutavuye ki ukundi byacu je mba ndiyo abunda hato ndashaka kuba ndiko ndaba hariya ariko kubera Pablo nibisaba amaso yanje kugira ngo ndamwumvirize bisaba amatwi ndashaka no kwirabira hariya hejuru ariko ugutwi niko ukenewe anje nibaza yuko ukundi byanyu niko akundi nyene nambwira bana ubwazu ukundi byacu okay ukundi byacu ni byanyu okay ukundi byacu je bifata yuko ariko akundi nyene yuko bana iberejyanyo ko noje wari fisi gihere uraryoha stadere buri umwana atavyutse goya isku umwana none reka ndakubaze aya wibaza yuko nta bana baba mu nzu z'ivyatsi iwabo
ariko ntibisigure yuko ngo acha hunga inzu yawe y'ivyatsi acagenda kwitupa kwa Pablo c'est-à-dire so ahubwo rero acha akuze rero ahubwo acha yigiriye amatafari nimba yari y'ivyatsi acha avuga ati ko yaho y'ivyatsi reka ubuyibi y'amatafari sari abatibuka nihumva muri sasa usanga kwishuri barakunda guhekenya gome none wewe utibutsa abavyeyi aribo bagucumbira ubugari bakakurera bakaguheka none zo kwibuka ndeje nibaza yuko umaze gusa kuba ufise agatima twebwe uzi ikibazo aho kiza turahunga responsabilité c'est-à-dire par exemple ndazi yuko ico kibazo cyari gihagaze cyane mu muziki w'u Burundi gukunda iby'iwanyu iby'iwacu gukunda ibyacu jesinze gukunda ikiwacu sasa muri voxanyene ni nuze nziza voxanyene kugerageza ntihavishika kuri xenophobia abantu benshi bananirwa gutandukanya gukunda ibyabo no guca bagwanya iby'abandi ikintu kimwe gusa nuko iby'abandi mwitwararika bijya bike mbona yuko birenze ubuhanga bwanyu musomba vyose kubera muri ibyo by'abandi hari n'ivyo namwe mushoboye sibyo par exemple ndashaka kuvuga uti nk'umuziki wo hanze ndishobora kugwanya tuzakunda kuyi wacu ariko wo hanze ndishobora gufata zijyanke indirimbo nke zijya zitwemeza twigirako kubera twacakeneye kwiga kandi tuzokwiga kuri abo bandi bisigura yuko hari abantu bashyizemo akabijya ntubagwanye bajya ahubwo tubigire ko turabibyo tubuze tuzuze ko natwe tubarenge tubashikiye cyangwa tubarenge ariko naho nyene muri ico gihe ibyacu ni gute n'umwanda no kuvuga yuko n'umwanda ground y'u Burundi ifu kumukurikirana nari ndi kuri etage ariko tu nari nkene etage sometime atari yiwawe usanga muri abantu benshi ngasanga umushyitsi w'umubanyi haje gutembera tuwe ko mubwiye ko mukomboza abangaho aje kumjura jirani mubanyi wanje ngunganda fise petit frère petit sœur wanje agira kuramutse sanga kwitanga kwitwengesha gasanga tanguye gutwenga intwengo imana itarizi kuzoyitwenga uriko urayikreya ngaya imana ishobora ko yaragwaye intwengo miliyoni umwe uriko urazigabanya kandi zeze ucyufa kace sanga ugiye gutwenga juste kubera ari umubanyi so uko ariko nye dusubire mu muziki wacu kubera twebwe nga mu Burundi ushobora gukurikirana n'udukonsere cyangwa n'akaririmbo k'umupeti atazwi gitanguye ariko umunyamahanga tuzo gufata nimba ari umupeti atazwi ariko yakoze ibikomeye hari iwabo ifo dufata zijyanke zitwemeza none twokwemeza n'indirimbo za Nigeria zose aho none izo Burundi zo bari gute ariko zo Burundi tuza kukurikirana zose kubera hari n'ibintu hari naho duhurira bajya abana bashaka kuvuga uti bana twebwe twashaka twarondera impano nyinshi zitandukanye kavuga uti bana Burundi ni igihugu kenshi impano nshasha zirateba kuduga dushaka kumana 10 atampano indi shashije ariko ubu reka tugiyageze gukreya noza gukreya impano nshasha na Nigeria oya dukunda ibyacu ariko rona bijya byiza byariya ntitubishira hejuru y'ibyo ngaha nubwo biri byiza kuko hari igihe usanga kuko natwebwe tuba dufite byiza hari iwabo nabone baravyika ushoboye bona ko ari byiza bakabibona ati aka kantu karasara ariko bakagira gutya akabuto kufyondi buto kandi babona ko ari cyiza kuko babona ati nitwagishira habona yabakiza kudomina ico ngaha ariko sasa bafyondi buto ariko sasa sometimes ico naco nico ariko tu Pablo ikibazo aho kiza none eske twe promo twiteze ni iwabo gusa tugereza trace rega probleme bafyonzi buto bafyonzi buto natwe turafyonda sasa jiguye ngo dufyonde de plus yuguru bashatse ko tuyuguru ngo dufyonde nabone barayuguru jiguye ngo dufyonde de plus par exemple dufate nkanga mu Rwanda dufate nkanga mu Rwanda nuze inde blues melody yakwanya na Harmonize ubona nkiyo ngaho study naho usanga mudakunda kubera iyo collabo hari igihe kwinspire ugasanga
urayisizemwo sasa bisigura yuko natwe ino hari turakeneye uburyo tonto hariyo collab tuzikoze n'umukongomani ashavuga uti bana ijya ndirimbo tuza kuyivuza icyo nacyo nukiraba hariyo petetre hariyo utunuze hariyo ibitangaza hari ibintu tukiye gukora bimwe amahera for example nk'ubu wumvise ngo Pablo yakoze collab na Diamond ninde yo bana arigiye babana bivanye na systeme yabo na strategy biragoye umuntu ajya kubanira kurazi uko ari we nyene witeze uzi yuko umuntu ariko abona yuko bakogenda bana boy abazi yuko none amushiramo erega rero azuko ashobora kwiyumviriza mu microphone ariko ku radio ntayivutse ariko agafyonda mugabo akavuga ati microphone muhire bana kaburudika mugashitse ku radio akorako buto sasa abo bafite umutima mubi nabonye ne ugira ngo bagenda bariko bagabona bonye arabo bashika ni ya systeme ni yumva ni ya systeme yabo bavuze ati iby'iwacu jensha mbona hafi samples je ko Afrika nanuze na inda yawe baguma bandukira ama screenshot we ko barazishiramwo cyangwa bazishiramwo abantu bajya usanga ari igihe unakwereka ngo nta indirimbo yawe ndayivuza kumbe amayivuza abantu bacyamye ya tipo ya ma strategy kuko urabona bazishiramwo twebwe ngayo wacu barazishiramwo erega hari kuzishiramwo no kuzikundisha abantu ariko numvise kandi ikindi nacyo niyo mpamvu ibintu tukiye kugwanya cyane urumva kare tugiye agasunika rugi mukombozi sawa Pablo agasunika rugi nitwovangwa kanyuma kubera ngo umuntu bagira genda katugira agasunika rugi tukundi iby'iwacu tukundi iby'iwacu hejuru ibindi down sivyo ariko rero ni nkukorama nabivuga umuziki sinambara umuziki ni game umuziki ni mukino ubwirizwa kuryoha tube turaba rero nka ngaho mu Rwanda kenshi ni dukunda kwireferako nibo tureha nibo tuvuga ururimi rumwe ubundi nibo twagomba gukina game kurusha no mbere ko tujya mu bindi bihugu sasa rero nibo baba bakwiye kuraba kuko turabye systeme yabo bakoramo bakamenya ko natwe tuba dushoboye kubikora tukabobrija nabo kuko nabo kuko nimba tubona ko bugaye natwe tuba tushoboye kugara hama se nimba atari babona ko atari byiza ko twokugara nabo bakugurura niko bimeze ariko gihe cyo mbona nuko bugaye natwe no kugara je niko namwe mvuga tubishoboye naho ko hari gihe usanga ko kugara nabyo naho ni bisaba ubundi bushobozi bisaba ko tuba tubona ibintu cyo kimwe abantu b'umuziki wo mu Burundi kuko nimba je na mukombozi tutayibona cyo kimwe je nkavuga ati reka nugare mukombozi agacanca ku ruhanda kugurura umva ntibiba bigishobotse bariya basenyera ku mugozi umwe bakorera ibintu hamwe bose bagira hamwe ariko kubw'igihugu kandi bigaherana hejuru no kwitegeko ry'igihugu ati ugara tukabona amatangazo ati ibintu biki nta munyamahanga azoja mu sesa natwe tubonye ibintu tubona ibintu cyo kimwe twugururire hamwe twugarire hamwe voilà ndabashimira